Yes, 1 2 everybody ndakubwiye 1 2 nuko mbona amaze kwigarukira kuri mikro ya Mijo Talent TV ni Mr Radio ndabwiye ati I'm back again ndagarutse kandi hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment hamwe ndakuzanira amakuru ucangwe se ama news abari karavugwa ku vyamamare byacu uno munsi uribaza ndakuzaniye amakuru unyabaki uno munsi ndakuzaniye amakuru ari karavuga ku mwigeme cangwe se umurundi kazi asanzwe akina filmi ndagusubiza inyuma gatoya mbaze ndakubutse yuko ari umwigeme yaramaze imisi atari mike mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda aho yari yagiye gukorana amakolabo n'abakinyi ba filmi bo muri ico gihugu dusubiye inyuma kandi gatoya ndakwibutse ko twarabonye amafoto menshi ari kumwe n'abakinyi b'abanyarwanda aho twabonye yuko abarundi natwe dushoboye uwo nta wundi numukobwa asanzwe azi kwizina rya Fanny Lavine mvuze Fanny ndibaza uca wumva filmi ndagusubize inyuma gatoya ni Fanny Lavine hariko haravugwa amakuru menshi cyane inyuma yaho aviriye muri ico gihugu cy'u Rwanda amaze kuva muri ico gihugu cy'u Rwanda twarabonye filmi zasohotse z'uwo mwigeme atwizina rya Fanny Lavine ariko imbere yaho hashoboye kuza inkuru abafana bose amakomanteri imbuga zose zahungabanye bavuga ati mbega ivyo bintu byoba ari ivyo bintu rero wibaza ko ari biki ivyo bintu rero n'amafoto yaciye ku mbuga z'uwo mwigeme ati kwizina rya Fanny Lavine aho yashoboye gupostinga avuga ati umuntu yiyemera akora invitation neza kandi anyarutsa kandi akora neza cyane atazimba ndamukeneye nihere inshuti zanje ubutumwa mbaye ndabatumira nimuzosibe abafana amakomanteri aba aratanguye aho rero yubaza ku ruhande rwa video cyangwa se ku ifoto hariko iki hariko video Fanny Lavine aho yari kumwe n'umusore tuzi kwizina rya Amedée asanzwe akina filmi nawe nyene aho abasohoye aka video bambikana impeta ku buryo abafana batangura kwibaza mbega vy'ukuri Fanny Lavine yoba yagize ubugeni cyangwa se yoba yambitswe impeta n'umusore tuzi kwizina rya Amedée ibinyamakuru vyinshi biratangura kwandika izo nkuru bivuga ati Fanny Lavine na Amedée byafashe uwundi murindi urukundo go ruraca ibibasi hagati yabo harabonetse amafoto cyangwa se n'ama video menshi uwo musore no mwigeme bariko barambikana impeta abafana amakomanteri eka imbuga zose ziratangura kwandika iyo nkuru ucabibaza ati mbega bimeze gute hagati ya Fanny Lavine n'uwo musore atkwizina rya Amedée amakomanteri yarabonetse ari menshi aho babaza umwigeme atkwizina rya Fanny Lavine babaza ati Fanny tubwize ukuri filme cyangwa se n'ubugeni bwa vrai byoba bitesa vraiment none Fanny ntasanzwe yubatse ndabaza abafana amakomanteri yabaye menshi kugera n'ubu abafana ntibararonka umuco okuri ivyo bintu bamwe barebaza ati mbega ni filme cyangwa se n'urukundo rwa vrai aho uri wewe aho herereye gute ivyo bintu wibaza ko ari biki yoba ari ubugeni bwa vrai yoba yambitswe impeta vya vrai cyangwa se bariko barakina filmi yes bakunzi ba Mijo Talent TV amakomanteri yabaye menshi kuri Fanny Lavine aho abafana bavuga ati mbega vy'ukuri Fanny Lavine yoba yambitswe impeta n'umusore ati kwizina rya Amedée cyangwa se ni filmi bariko barakina hari komanteri nabonye irantwenza cyane avuga ati wo butomboye ukuntu abagabo obazimbye ahubwo usenga Imana ntahave ahindura ngo uzahabusanga uvyariye iwanyu amakomanteri yabaye menshi amagambo yabaye menshi kuri iyo nkuru kugeza n'ubu abantu ntibararonka inyishu y'ivyo bintu ariko kuri Mijo Talent TV ndakuzaniye inyishu y'ivyo bibazo wibaza mbega Fanny Lavine yoba yakoze mariage cyangwa se yoba yambitswe impeta n'uwo musore ati kwizina rya Amedée
Amédée cyangwa se bariko barakina filme. Reka ndakubwire yuko Fanny Lavine na Amédée bariko barakina filme izoba imeze fresh sana, ni filme izoba iryoshe sana, ariko ndakubise yuko ari filme izoba irimo urukundo rwinshi. Ni filme izoba yitwa Peter na Diane, aho umusore azwi ku izina rya Amedée azoba azwi ku izina rya Peter muri iyo sinema. Umwigeme Fanny Lavine nawe muri iyo sinema azoba yitwa Diana. Reka ndagusabe gukora subscribe kuri channel ya Mijo Talent TV, ukore subscribe no kuri channel ya Fanny Lavine kugira uzorabe iyo sinema. Yama video wabona, yama foto wabona Fanny Lavine ariko arambika impeta n'umusore azwi ku izina rya Amedée, vyose uzobibona muri iyo filme izoba yitwa Peter na Diana, aho Fanny Lavine azoba ari mu rukundo n'umusore bitwa Peter ariwe azwi ku izina rya Amedée. Reka ndagushimira kuri kanye iyi nkuru, ntibibagire kugenda ugize subscribe, yikore ntaco bitwaye, wotarabikora bikole please, kora subscribe ntaco bitwaye kugira ngo ukomeze kuduteza imbere, kuko niwe dukorera, niwe mu boss wacu, udahari ntaco twokora. Wabikoze rero big up sana, wotarabikora bikole right now, big up sana, we love you so much. Dusubire ubutaha, ciao ciao. Ni Mr Radio kuri mikro ya Mijo Talent TV, we love you so much.